Nyuma y'uko umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo agendereye Uburundi mu mpera z'umwaka uheze wa 2024 akaza gusaba yuko abasoda b'Uburundi bongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubu ngo hariko haribonekeza impfu nyinshi z'abasoda b'Uburundi nk'uko twama turabibashikiriza mu makuru yacu akomeje kugenda abageraho. Mu misi iheze nibwo rero umuhari wa M23 watangaje ko wafashe mpiri canga se wafashe matekwa abasoda baharugwa muri 48 b'Uburundi. Mu nyuma y'uko rero bageragezaga gucika canga se gutoroka bariko barasohoka by'umwariko ahitwa muri Ngongo, ni hafi na Masisi, agace kari kamaze umwanya kariko karaberamo ingwano bariko bararasana ku buryo budasanzwe. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugerera aravuga ko leta y'u Burundi ikomeje kugenda yamaganira kure ibiriko biratangazwa canga se ibiriko biravugwa mu nyuma y'uko abasoda bayo bakomeje kugenda barahura n'akaga ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Guhera muri za 2022 nibwo abasoda b'u Burundi batanguye kugenda barafatwa mpiri canga barafatwa amatekwa n'igisoda c'umuhari wa M23 kuko vyoma biradushikira. Abasoda b'u Burundi barakomeje kugenda barahura n'akaga ngaha muri zino ngwano bariko baritabira ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu nyuma y'uko rero nyamara hari amakuru akomeza kugenda dusumira avuga ko leta y'u Burundi mu nyuma y'uko Bwana Tshisekedi avuye ngaha i Burundi by'umwihariko bamaze kurungika izindi bateo zishika muri zibiri, bakaba bariko barategura izindi nubwo hari abasoda bamwe na bamwe bari kurahira bakanga kuba boja by'umwihariko kugwana muri no rugamba. Nyuma y'ibyo bikorwa byose bikomeje kugenda birabera ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, umuhari wa M23 wongeye kwigarura ibice bidasanzwe nk'uko amakuru yoma aradusumira cange yoma aratugeraho. Hari amakuru avuga ko ku munsi w'ejo ingwano ziremere cane zagiye zibonekeza ndetse by'umwihariko zagiye ziragaragara mu bice bigiye bitandukanye cane by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Goma nk'uko vyoma bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru yoma aradusumira. Uyu mujyi wa Goma by'umwihariko urakomeje kugenda uberamo ingwano ziremere cane, urakomeje kugenda uberamo by'umwihariko isaniro ry'intambara ziremere cane nk'uko amakuru yoma aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira atugeraho muri uno mwanya. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko igisagara ca Masisi cyongeye kwisubizwa n'umuhari wa M23 aho wakubitse ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo harimo n'ingabo z'u Burundi nk'uko amakuru yama aradusumira canga akomeza kugenda aratugeraho. Mu kiganiro cacu muri kino gitondo cyo kuri uno wa mbere kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa 2025 turarabira hamwe uburyo ingwano zikomeje kugenda zifata n'uburyo abasoda b'u Burundi bariko baritwara ku kibuga c'imigwano mu nyuma y'uko bakomeje kugenda barahura n'akaga gakomeye cane, mu nyuma y'uko bakomeje kugenda barahura n'ibibazo biremere cyane nk'uko amakuru yoma aradushikira cange se amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abahanuzi batatu baherutse kubogozwa mu mabanga yabo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nyuma yo kugaragaza amanyanga menshi mu gushyira mu ngiro rero by'umwihariko amabwiriza y'umukuru w'igihugu, mu nyuma y'uko hari abanyururu bamwe na bamwe bari bamaze kugirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu maze gaca harekugwa abatari bari muri gahunda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabogoje mu mabanga yiwe abahanuzi bashika muri batatu, ubu ngubu bakaba bamaze kugezwa mu ibohero rikuru rero rya Mpimba nk'uko amakuru yoma aradusumira canga se amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri rusange. Ndabarabukije mwese kandi ndabahaye ikaze abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko amakuru mwe mutumviriza mu makuru agezweho ariko aravugwa ngaha kuri Burundi News TV. Twibanda ku makuru agezweho aravugwa mu by'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwe mwese rero mutwumviriza aho muherereye hose, kuri mwe mutwumviriza waba uri ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, kuri mwe mutwumviriza by'umwihariko uri ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze abatwumviriza muherereye by'umwihariko mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndabahaye ikaze abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza muri ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze.
niba bwa mbere se ngaha byenda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwese turabire hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa. Mu nyuma y'ikorero z'umwariko Everest Ndayishimiye akomeje kuryoherwa n'urufaranga ariko arayora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Arakomeje umugambi we wo kumara abana b'abarundi abamariye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'ikorero z'umwariko n'abategetsi muri CNDD-FDD bamwe na bamwe baca n'abamushigikiye, hari amakuru avuga ko by'umwariko noneho ariko kohereza abasoda ku butaka bwa Kongo, by'umwariko mbese bikaba ari nka bya bindi bavuga ngo ariko arasya atanzitse. Mu nyuma y'uruzinduko mukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yagiriye mu Burundi, by'umwariko ku igenekerezo rya 22 by'umwariko ukwezi kwa 12 cyangwa ukwezi kwa Kigarama 2024, aho by'umwariko yaje gusaba, by'umwariko bivuga ko yaje gusaba Variso Ndayishimiye ko yo kongera kwemera maze abasoda b'abarundi bakarungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cyane cyane ku rubuga rw'imirwano nk'uko amakuru yama aradusumira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho bivuga. Icyo gihe by'umwariko bivuga ko yozanye n'amahera menshi cyane agendanye no n'ibihembo by'abasoda, ariko kandi bivuga ko ayo mahera n'ubundi aba basoda badaca barayaronkaho nk'uko byoma bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Amakuru akomeza kugenda by'umwariko atugeraho, by'umwariko akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse aranerekana neza yuko by'umwariko urugamba rukomeje kugenda ruraba ku butaka bwa Kongo rukomeje guca ruratera impungenge. Amakuru yihuta adafise ivumbi agaragaza ko mu ngwano za mbere z'abo barundi by'umwariko bagiye barabonekaho ku rubuga rw'imigwano zongeye kugenda zirabahitana ku buryo buremere cyane, ku buryo abatari bakeya bongeye kugenda barasiga ubuzima nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Hari benshi batajya umunwa mu kugaragaza ko umusaruro w'ibiganiro bya Perezida Tshisekedi ndetse na Variso Ndayishimiye ukomeje kwigaragaza, ariko mu kwigaragaza ukaba uri urabera mubi abarundi bakaba ariko barawukuramo icavu n'agahinda, bakaba ariko barawukuramo akaga karemere cyane nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bivuga ko kandi Variso Ndayishimiye akomeje kurungika by'umwariko abasoda b'abarundi ku butaka bwa Kongo. Mu nyuma y'aho bwana Tshisekedi aviriye ngaha mu Burundi, aramaze kurungikayo ibateo zishika muri 2 nk'uko amakuru yoma aradushikira. Bivuga ko hari n'abandi basoda bamwe na bamwe by'umwariko bariko baravanwa mu gihugu ca Somalia, by'umwariko mu nyuma y'uko ibihugu birimo nka Ethiopia byongeye kunga ubumwe ndetse na Somalia kugira ngo Ethiopia ibashe kuba yorungika abasoda bayo mu gihugu ca Somalia nyine. Bikaba byaratumye Somalia irasaba yuko abarundi bogabanya ibitigiri by'abasoda bafiseyo, ariko kandi Uburundi bugaca burabakanira bukavuga ko niba batagumishije igitigiri cy'abasoda basanzwe barafiseyo barugwa mu 2000, bifuza ko ahubwo by'umwariko n'abariyo botahanwa. Bivuga ko ari umugambi wapanzwe kugira ngo basoda bazaca barahita bararungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu minsi mike iheze mu rugamba rwabereye mu bice bya Masisi, ubwo by'umwariko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwariko ryigaruriraga igisagara ca Masisi, mu nyuma by'umwariko kigahita cyongera kisubizwa n'abo basoda. Mu nyuma kandi hakaza kugenda hagaragara ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga, hakagaragara ibindi bice bigiye bitandukanye by'umwariko byaje kwemezwa n'amakuru yagiye ashyirwa abona, byemezwa ko umubare wa M23 wongeye kwigarurira icyo gisagara ca Masisi. Hari amakuru yavuze ko mu bice bya Ngungu hakomeje kwigaragaza urugamba ruremere cyane, hakomeje kwigaragaza ibice bigiye bitandukanye bidasanzwe nk'uko amakuru yoma aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho nk'uko byoma bigaragara, by'umwariko bivuga ko mu gace ka Ngungu harabereye urugamba, maze by'umwariko abasoda bo mu Burundi barungitswe nyine ku rubuga rw'imigwano, by'umwariko bariko barayisohoka mu bahunga baje kugwa muri ambushi y'umuhari wa M23, bituma benshi bicwa, abandi barata ibigwanisho byabo, abandi by'umwariko baca barafatwa mpiri, abarugwa muri 48
icakora leta y'u Burundi by'umwihariko twarabajije by'umwihariko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye aca by'umwihariko aragira icyo atubwira turaza kubashikiriza mu makuru yacu araza kugenda arakurikira. Mu nyuma y'ibyo byose harakomeje kuvugwa ingwano zikomeje kugenda zibonekeza kugeza ubwo rero by'umwihariko umwari wa M23 noneho uri kuragwanira mu marembo y'umujyi wa Goma nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hariko haravugwa ingwano ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za RDC n'abafatanyabikorwa bazo nk'uko byoma bigaragara. Ku munsi w'ejo hari ku cyumweru kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kwa mbere 2025 haravuzwe ingwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse n'umwari wa M23 mu bice rero byo muri teritwari ya Nyiragongo haherereye mu marembo y'umujyi wa Goma ndetse no muri teritwari ya Masisi. Ni ingwano iri kubica rero bigacika, aho rero uyu muhari wigaruriye tumwe rero mu duce muri utwo duce twabereyemo ingwano nk'uko amakuru yoma aradushomira. Abaduhaye amakuru kumva z'amakuru rero aturuka muri ibyo bice aravuga ko iyi migwano byonekwa yabaye kuri uriya munsi by'umwihariko w'Imana canga Dimash cyangwa Mungu yatangiye saa 12 zo mu gatondo mu masaha yo murasazuba bwa RDC kugeza by'umwihariko ku muhingamo ku masaha y'umugoroba by'umwihariko imirwano ikaba yari gikomeje mu duce tumwe na tumwe, utundi M23 ikaba yaramaze kugenda itwigarurira. Ku mirongo y'urugamba hari by'umwihariko uguhangana gukaze cyane, aho ndetse hari kumvikana imbunda ziremereye cyane n'izindi ntoya iri by'umwihariko irihangana ryarabereye mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo mu birometero bike cyane n'umujyi wa Goma nk'uko byoma bigaragara. Nanone kandi indi ngwano ikomakomeye cyane yabereye muri teritwari ya Masisi ikaba yo yarabereye mu duce twinshi, harimo rero iyabereye ku misozi iherereye muri grupuma ya Mupfunyi Shanga cyane mu nkengero za Ngungu, aho umuhari wa M23 uheruka gufata matekwa rero y'ingabo z'u Burundi zirenga 48. Aya makuru anavuga ko kandi uruhande rwanda ku ruhande rwa leta rwarahunze gwerekeza muri Kasake mu nyuma y'iko abandi basoda bari bamaze gufata by'umwihariko iya mbere berekeza by'umwihariko muri teritwari ya Karehe mu ntara muri Kivu y'Amajyepfo. Utundi duce rero twarimo twumvikanamo ibiturika byinshi cyane, hari akitwa by'umwihariko Ruzirantaka by'umwihariko ahitwa Kamatane, Kabingo ndetse na Bitana ndetse na Rwangara. Aha muri utwo duce by'umwihariko niho imbunda zikomeye by'umwihariko zarasiwe nk'uko rero societe civile yo muri ibyo bice ibihamya canga icira bitangaza. Umuyobozi wa societe civile muri ibyo bice rero yitwa Thierry Gasisiro yaragize ati muri Masisi ingwano iriko iraba by'umwihariko iriko kubera ahantu henshi cyane, harimo rero nahabereye harimo iyabereye mu bice canga mu duce two muri groupement ya Mupfunyi Shanga nk'uko yama arabisigura. Nyamara kandi aya makuru avuga ko by'umwihariko uyu muhari wa M23 wirukanye ihuriro ry'ingabo zirwana rero ku ruhande rwa leta ku musozi wa Ndumba n'izindi by'umwihariko n'indi misozi by'umwihariko hanamiye centre ya Bwerimana ndetse by'umwihariko na Gashingamutwe nk'uko byoma bigaragara. Gusa mu gace rero ka Karongwe kugeza ubu ngubu haracyariko by'umwihariko harabera ingwano bivuga ko inazindutse muri kano gatondo, nubwo rero amakuru amwe namwe avuga ko uruhande rwa leta by'umwihariko ruri kurwana by'umwihariko ruriko rurasubira inyuma. Hagati aho kandi ku ruhande rw'umuhari wa M23 haravugwa imbaraga zidasanzwe kandi ko by'umwihariko izi mbaraga zishya by'umwihariko zatangiye kugaragara mu minsi mike cyane, ndetse kandi uyu muhari ukaba by'umwihariko uri kwigarurira uduce cyane kuruta ibindi bihe byose byabanje kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko nta gace na kamwe byavuzwe ko uruhande rwa leta rwoba rwafashe, usibye kuvugwa ko rero by'umwihariko urwo ruhande rukizwa rero n'amaguru, maze M23 igakomeza kwigarurira aho rero ingabo za FARDC n'abambari bayo by'umwihariko bakomeza kugenda barahunga cyangwa se bakomeje kugenda barakizwa n'amaguru nk'uko amakuru yoma aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko umuhari wa M23 urakomeje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye
ku buryo bidasanzwe, ku buryo abatari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza ko bakomeje kugenda baraterwa by'umwihariko impungenge n'uburyo ingabo za leta zo zikomeza kurasa ahaca by'umwihariko canga ahabera by'umwihariko n'ahasanzwe hari ibikorwa by'abanyagihugu, nk'uko amakuru yoma aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko umuhari wa M23 urakomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye, urakomeje kwigarurira ibisagara bimwe na bimwe nga muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari bamwe rero bavuga yuko Goma ishobora kuza gufatwa, abandi bakavuga ko by'umwihariko mu gihe gitoya n'ubundi Kivu y'Amajyaruguru yose iraza kuba yamaze gufatwa ndetse by'umwihariko n'uyu mujyi ufatwa nk'umujyi wa gatatu ukomeye cyane nga muri iki gihugu ca Kongo kamaje kugenda urafatwa muri rusange. Tukiri ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi tunguko twaca turavuga ku bibera by'umwihariko nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane agendanye by'umwihariko na bamwe mu basoda ndetse na zimwe mu ndongozi ziherutse by'umwihariko kubagozwa mu mabanga. Bivugwa ko bahejejwe gushikana mu ibohero rya Mpimba nk'uko amakuru yama aradusumira. Abahanuzi batatu b'umukuru w'igihugu baraherutse kubogozwa mu mabanga, barejejwe gushikanwa mu ibohero rya Mpimba i Bujumbura muri joro by'umwihariko ryo kuri igenekerezo rya 12 bone ku munsi w'ejo ukwezi kwa mbere 2025 isaha zitatu, ni nyuma y'uko rero yo kumara iminsi itatu bafungiye ku cicaro gikuriro cy'iperereza nga mu gisagara ca Bujumbura. Twibutse ko rero abo bahanuzi b'umukuru w'igihugu by'umwihariko mu by'amategeko ni Jean Baptiste Baribonekeza, Cyril Sibomana ndetse na Aristide Harerimana babogojwe mu mabanga y'umukuru w'igihugu kwigenekerezo ry'ikenda ukwezi kwa mbere 2025 bagirizwa guhemukira igihugu inyuma yo gukorera amanyanga mu gutunganya intonde z'abanyururu by'umwihariko barabwa n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu nk'uko byoma bigaragara. Ni mu nyuma y'iko rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaramaze gufata ingingo yo guhereza by'umwihariko ikigongwe abanyururu bamwe na bamwe nk'uko byoma bigaragara. Icyo gihe mu nyuma yako by'umwihariko nibwo twabashikirizayo inkuru ivuga ko abategetsi batatu bahejejwe kubogoza mu mabanga bose bakaba bankiwe gusohoka bacungiwe indani, bashobora by'umwihariko guca bahagarikwa n'iperereza ubunyene. Abo bategetsi bashika muri batatu bari bahejejwe kubogoza muri ayo mabanga mu biro by'umukuru w'igihugu ni Jean Baptiste Baribonekeza, Cyril Sibomana ndetse na Aristide Harerimana. Abo bategetsi batatu bari bahejeje guhagarikwa ni abajejwe iby'amategeko bari bagize umugwi wari ujejwe gutunganya intonde z'abanyururu by'umwihariko barabwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Bose bagirizwa kuba rero barahemukiye igihugu mu kurekura abanyururu by'umwihariko mu mabohero ya Bururi ndetse na Rutana, bagirizwa ubwicanyi n'ayandi mabi yo gushurashuza abigeme by'umwihariko batategerezwa kuja kuri izo ntonde z'abagirirwa icyo kigongwe mu itegeko nimero 100/167 ry'umukuru w'igihugu by'umwihariko Generali Neva ritezurira abanyururu rero bagirizwa ibyaha bito bito n'abanyururu barenganijwe by'umwihariko kuca bararekura muri rusange. Tubanze rero twibutse ko muri by'umwihariko twibutse ko amakuru akomeza kugenda atugera by'umwihariko twaherukaga gutunganya ikiganiro ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 2024 twiyamiriza irekugwa ry'umwigisha by'umwihariko ni y'ukuri Fideli yarekuwe by'umwihariko mu manyanga adasanzwe mu ibohero rya Bururi yagirizwa kugandagura by'umwihariko umwana w'umunyeshuri yigisha ku ishuri rya Kajondi, mu nyuma abategetsi bagaca by'umwihariko bamunyereza. Ibyo rero by'umwihariko bikaba biri mu bitumye rero abo bategetsi batatu baca babogozwa mu mabanga uno munsi by'umwihariko, kuko nk'uko amakuru ava aho ngaho mu biro by'umukuru w'igihugu by'umwihariko adushikira abyemeza ko rero icyo kibazo cyarateye impari by'umwihariko zidasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu. Nyuma yaho dushiriye by'umwihariko hanze ayo makuru nk'uko bizoma bigaragara, umwe mu biro by'umukuru w'igihugu yaratubwiye ati kirya kiganiro nicyo rero cyashavuje cyane cyane umukuru w'igihugu yagumye yidoga ngo abamufasha nibo rero by'umwihariko bariko bararaza igihugu hanze by'umwihariko wanashima mu kanya bashobora by'umwihariko kubatwara mu iperereza abanyegeje ujya mwigisha by'umwihariko Fideli, nabo rero nyine muzoba mwumva ibyo bazoca barakorerwa muri rusange.
mu Burundi by'umwihariko kugirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu by'umwihariko byarakomeje kugenda by'umwihariko biratuma abatari bakeya by'umwihariko batanga amahera canke ibiturire kugira ngo bace bararekurwa, ariko by'umwihariko ivyo ntivyari by'umwihariko mu ngingo zica zirabasaba canga se zishobora kuba zotuma by'umwihariko bararekurwa nk'uko amakuru yoma aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nyamara gushika ubu ngubu abatari bakeya barakomeje kugenda barahura n'akaga karemere cane nk'uko amakuru yoma aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko nga mu Burundi harakomeje umukutano, ndetse by'umwihariko imiryango imwe n'imwe iharanira agateka kazina muntu ntiryo umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza ko bifuza ko mu Burundi ibice bimwe na bimwe cyangwa ibikorwa bimwe na bimwe by'umwihariko byotangura kugenda birafata ingingo iremereye cyane by'umwihariko yo gutangura amatoza kugira ngo harabwe n'abandi basohotse ibohero batari bari muri icyo kigongo. Mbashimire dusubire.